bari kuvuga ngo bajya basenze ngo bamaze kwikura ku mucaca. Ewane ndikumva ngo barenze no mu witende, barenze iyo ruguru, banza basubiye mu birindiro byabo byo muri za muzi muhari. Ariko ngo umurundi yabishe shaho. Umurundi donke yagukoreye akantu ndikubwira ngo yabarasaga, yamara ko barasaka bavana hariya bageza ibusha ku depo, akagaruka agasubira inyuma akabihorera, yasubira inyuma nabo bakaza bari kwirukanka ngo ubwo arabatinya ribi, akongera akabinjiramo. Rero nta n'ibombe rikomeye yakoresheje imbunda ine nini zibarasa bari hafi. Zino za pekazozo bazaziri muri advance ntiwareba mbega kujya mu bande go hasi, abantu barira za mwami w'isi za Nyamugari nibo bari kuja barakura bakabwira bene wabateye wane inkomere iri guheka iyindi ku moto. Yes, aya majwi muhejeje kumva na majwi y'abanyagihugu bari muri Nord Kivu, ahariko harabera intambara y'inzura nzara yatewe n'umuhari w'inyeshamba M23 ushigikirwa ufatwa mu mugongo n'igisirikare cy'u Rwanda citwa RDF. Aya makuru n'ayandi akurikira muza gukurikirana avuga kandi akongera agahamya neza ko igisirikare cy'u Burundi, abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca demokarasi iharanira ubumwe bwa Kongo RDC bariko barabikora neza, bitanga batiziganya mu guhasha umwasi, mu guhasha izo nkozi z'ibibi, mu kumerera nabi ingwanyi z'inyeshamba z'umuhari wa M23 na RDF ibafashe mu mugongo. Na RDF igaragara cyane mu majambo, mu ma interview, mu biganiro, eka no mu madeba y'ibihugu rutura, haba mu karere k'ubuseruko, k'uburengero, k'uburasirazuba, eka n'isi nzima. Birazwi kandi biremezwa n'abatari bake ko RDF gisirikare cy'u Rwanda gifasha kandi kikongera kikagaragara cyane. Hariho n'abamwe bavuga mbere ko atari M23 ngo ari abakongomani, benshi bagashimangira ko bavuga ko M23 ari abasirikare b'u Rwanda biyise iryo zina kugira bashobore gushika mu gihugu ca Kongo, kimwe mu kudurumbanya, ica kabiri ngo mu kurondera ivyo bita ngo naba FDLR, ariko ico akaba ari gitutu bitwaza kugira bashike muri ubwo burere bwa Nord Kivu na Sud Kivu ni Goma, ahavugwa ko twisunze ibiharuro by'abashakashatsi b'isi ko hari ibice birenga 70% vy'ubutare bwa korta ku rugezo rw'isi yose. Abarundi rero ngo bakora bikora nk'abavyize, abarundi babikora nk'ababitumwako, abarundi babikora nk'abasirikare bazi ico bagiye gukora muri Kongo. Abasoda bayumve turabararemvye. Aya n'ayandi makuru kurikirana mwumviriza amajwi aramvuye, ikiganiro canke amajwi ariko araca hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi y'ukungene ibintu biko biragenda muri Kongo, muri ubwo buce burimwo imigwano imazemwo n'imiburiburi imyaka 30. Kuko mugiye murakurikirana ibiganiro canke amajambo tuvuga tutagiye turabashiriramwo ama audio canke ivyemeza canke amafoto canke amareresi aciye bugufi agenda aragaragaza uko ngene ibintu bigenda biragenda, muhava mvuga ati aba bantu n'ibintu bariko baradendekeranya, aba banyamakuru aya makuru bayakura he? Ubwo nivyo bari bihuhwa n'ibindi. Eka namwe nimwiyumvire ikiyago kiramvuwe. Alekute maraba buno ndabura ku murongo. Uragurambura yukorezo ya kitaje. Hano nakwemeye gose kabisa. Urumvita amabateri kabisa, yorezo itahari bise ntabwo wambura. Bande bari kuvuga ngo bajya basenze ngo bamaze kwikura ku mucaca. Ewane ndikumva ngo barenze no mu witende, barenze iyo ruguru, banza basubiye mu birindiro byabo byo muri za muzi muhari. Ariko ngo umurundi yabishe shaho. Umurundi donke yagukoreye akantu ndikubwira ngo yabarasaga, yamara ko barasaka bavana hariya bageza ibusha ku depo, akagaruka agasubira inyuma akabihorera, yasubira inyuma nabo bakaza bari kwirukanka ngo ubwo arabatinya ribi, akongera akabinjiramo. Rero nta n'ibombe rikomeye yakoresheje imbunda ine nini
zibarasa bari hafi, zino za pekazo zo baza ziri muri advance ntiwareba mbega kujya mu bande go hasi, abantu barira za mwami w'isi za nyamugari nibo bari kuja barakura bakabwira bene wabo ati wane inkomere iri guheka iyindi ku moto rero kugira ngo gusogarisha na iyo kugira ngo muzoga aricara ku moto afata inkomere iri imbere ye ni ukuvuga ngo inkomere iri gufata inkomere yakomeretse cyane n'indi igaheka ku motari agatembera. mbega uwakomeretse gahoro ari guheka uwakomeretse cyane. Ni niko bimeze. Ku bibazo bibaho pe. Ubundi ngo bari guhura umugabo bahuye nawe wese bakamuhekesha inzungu bakaheka donde ni ibyo iranzira ya nyamugari iruzuye sasa dressing yabo yo gutaha basubije mu witende kandi muri witende bagiye guhinguka muhagara amashamba banyuze iriya linye ihingutse Gasese abari bariyo nibo bari kwakura ngaba turi kubareba umusitari bari kuzamuka ubudakoma barakaye bameze ko yaba ari plan strategique ishobora gutuma wenda basigara bihishe mu mazu. ntabwo umurundi yabakurikiye iyo bagiye we yibereye hariya ku mucaca n'iyo misozi niho yitereye ntawe yabakurikiye iyo bagiye yabihoreye ariko imodoka ziri kutunda mbega ntiwareba n'abari kuza ku makuru mbega imodoka ziri kuzana abandi barundi benshi. Imana yacu ntabwo ijyamaga wa muhungu we. Halo? Hano rukunyumva? Yaho ndakumvishe sasa. Umurundi yakoresheje imbunda zitigeze zibaho ndende. Bafite urubunda bari kumuka nk'ingunguru bari guhondagura niho ntayumva. Ariko bari abarundi babonye abandi bahungu bazi ico gukora nka FDL cyangwa SNLD batagera kure. Rega ni ukubwira ngo nubwo baguma hari aho bari gusa bari abagabo bakaza bagashimaho nk'injuro imwe babonye ne bakwivana hano kigeza icyazo n'amaguru nta muntu wongeye kubarasa. None izo modoka zije ziri kubamena hehe abo bandi bari kuza? Bakomeje kuza ejo tumunsi gwejo bari kurwana zinari kuza ziri gusuka i Remera izindi ziri gusuka hariya Ibwogamanda n'abandi bari kuza ku maguru n'abandi baje none numvisha abantu bari guhamagara ngo bahingutse ijya mu parike mujya Ikamatembe bagiye gucomoka gutya bahingukika gasomwa mu santere mwaguno mugoroba baganire na population n'abandi sodati zijyaho barakora niba aribo barafatwa no misozi za mbesho zigiye kwa turi kuvuga zidafunze ntabwo twamenya ariko ngo bari ku maguru benshi cyagishusho n'abantu kuko nyinshi abarundi nibo bari kwikoreza make yanzira yari ifunguye ijyayo mu bari batana kugiraga ntajya kubuye yose bugira niyo baje gufunga bigaragare ko ariho baje gufunga donke guca ko Nyabarongo imanutse guhera kwa Gasabato kwambuka iyo hakurya imbere niho hadafunze harimo tuba karasa nk'amasasa ngahe akiyirikira agatanga konsiye ko baje gusa ariko bo kurwana nta bari barimo bigaragare ko aribo baramba kunyuramo nabi. Ubu si babahigi bo bari gupanga gutukura kubona muvuma yabo bari inyuma y'umurundi nko mu misozi nk'ibiri gusa barindiye ibyo umurundi arakora ntabwo umuntu ari gupfa kumva kujomba. Iyi ntambara ndi kubona yamaze kuba iy'akarere ntabwo tuzi ngo birabute ni ukurindira apure mu minsi ndi kuvuga ngo batanze katire juru ngo bakamenya imyanzuro yo bafashe neza imyanzuro bashizeho yose igisegati yayanze yavuze ko ari ukurwana. Hano bazanye abasirikare ba Angola, abasirikare ba Afurika y'Epfo, abasirikare ba Tanzania, Barundi bageze hano nk'ibihumbi 12, indege ikavumo ziri gusuka abana. Ibiri hano imbere ni Nyagasano bizi. Mane dufashe gusubirira cyangwa bave mu birukange bombe nyamakuru bari gushimaho bikanga. Inyamukubi naho bashimyeho biranga.
ko nk'isabwe